ko sinabwo menye ko ari setani dushitseko. Hanyuma rero bishitse ngaho baranshira ngaho nicaye niho bamanza bagakeba inyama ngaha ku kuguru bana barayimuhaye arayereye tanumva bavuze ngo inyama yiwe irarura ndaguma ngaho nshobora subira inyuma burya rero ngumaho nyene nguma nkora kuko ico gihe sinabona wakora iki maze gushika aho twaradugana imizigo tukadugana ibintu abantu badandaza mu masoko ibirato impuzu. Hello bakunzi ba Tubiyage Media, Tubiyage ivyo byose byoshobora kuduteza imbere, ivyo byose byo dutuma mu buzima bwacu tukoroherwa tukagenda mu kuri hanyuma tukiteza imbere. Uno musi rero ndakuzaniye gishasha, sina gishasha cyane ariko nico warushanze uzi mugati ishobora kuza hari gishasha mu buzima bwawe. Mbega waruzi ko Yesu agukunda? Mbega ko waruzi ko Imana igukunda igufise ku mugambi? Mbega waruzi ko atakintu kimwe gishobora kuba Imana itabizi, Imana itagufise ukuntu iguteguriye? Wewe ushitegerezwa kuba uguma mu buntu bw'Imana gusa nico usabwa. Rero no munsi tuje kukwereka ingene Yesu agukunda canke Imana igukunda, Yesu canke Yesu agira neza haba mu bihe bigoye, haba mu bihe vy'umunezero, haba mu bindi bihe byose Yesu aguma akufise ko ijisho. Nturengane rero utagize partage canke sabone kuri chaîne yacu, utabuba ubutumwa utabusangije n'ubundi kuko giye kukuzanira umutumire nawe agire atubwire neza, amanza twitondore aca tubwira neza ingene yahuye n'Imana ikamukura ku cobo aho bari bagiye kumuhamba akongera bagataha bimvye ikinogo bagiye kumuhamba, hanyuma Imana irahaseruka baratahana umuntu bari bazi ko yafuye none yari muzima, hanyuma ico kinogo kigaza kijamo abandi, ariko wewe uno munsi aracariho. Urifuza kubimenya? Fata agatebe rero tubiyage, uyicare tubiyage, hanyuma tubisangize n'abandi. Ufise n'ikibazo ushobora kubaza muri commentaire. Duhurire kuri YouTube, canke Facebook, Instagram, Twitter, wandika Tubiyage Media ukaca wironkera ibiganiro vyacu vy'ukuri kandi bibashika kunyota. Urateramisha n'ukuri, Tubiyage Media ushikiriza ukuri, habu icubahiro habu iteka. Tubiyage Media uri umushinge w'igihugu ku mbuga ngurukana bumenyi, mu mahinguriro mu birori. Tubiyage Media irahari hose ituma twiyumvira idorido. Sindije nyene ndi kumwe n'umutumire mubona hano n'umwigeme canke umudame ntavyo nzi, ariko igikuru nico aza kutubwira. Tumanze tumusabe atwidondore atubwire n'akazina. Mwoba mwitwa bande ga yemwe umutumire wacu? Tutre Kristo. Naganze Kristo. Akazina kanje nitwa Nduwimana Jane, nkaba ndi umumama ese umwana umwe. Hanyuma nanje Yesu naramubonye mu buzima bwanje aho nagwara nkaja kwivuza bakabura ingwara. Ndangwe gufatwa fise umwana umwe w'amezi 4 ndabandanya ngumva nivuza. Hanyuma hageze mu mezi 7, haheze amezi 7 biranka. Hanyuma nongera gufatwa ukundi ntafashwe ubwa mbere natanga gufatwa nka malaria, hanyuma mu nyuma birahinduka bica biza bibomoka murinde w'amaraso, tugenda kwivuza nyene biranka. Muma nivuza hanyuma kwa muganga nta ngwara bantoye. Hanyuma ca ndaja mu mashenda nashitse muhira biranka baranjana mu mashengesho. Hanyuma nashitse mu mashengesho sinamenye ko nashitseyo. Hanyuma bukeye niho nabona umuryango uje bana bambwira ngo pore ngo ndasubiye kukubona, nanje nkatangara none ivyo nibiki. Hanyuma rero ndagumirirwa iyo nguma ngwara nyene, ndagumira mu masengesho aho bankura aho hantu banjanye mu masengesho. Bwa mbere banjana kuri paruwase yaho. Mbega ntaguciriyemo gatonyi, hari nko mu mwaka uyuhe ugereranije? Hanyuma neza na neza mu mubiri wawe ivyagufashe vyaba gufata gute?
icyo gihe hari muri 2016 hanyuma natanguye mfatwa nk'umeneka umutwe nkajugumira nyine nka kujya kwa malariya nkagenda kwa muganga malariya bakayibura hanyuma bakampa utunini nyine dusanzwe hama nkataha burya rero nkaguma nja mu masengesho hanyuma bakahasengera bigaturura mu nyuma rero niho naca afatwa mbomoka nk'umurindi w'amaraso naho ndaja kwa muganga nyine rero ngiye kwa muganga nahone barabura indwara bontora barambaza ndabukorosa toyaha hanyuma rero barampa utunini duke ndasubira muhira n'ubundi bitera byanka mu mubiri hanyuma haragera aho nja kuryama ngiye kuryama byakurikiye kandi sinabimenye wowe wariryamiye jewe nararyamye mugabo mbona agatiro karahwekereye mugabo ndyamye mbona nyene umuntu aza mpamagara nyene rero agatiro kaca karaza ngo hwe hanyuma rero ntabona batera babajana mu masengesho nyene nahone byase gushika babwira ati umuntu yafuye imiryango irakorana baraza kwimba ikinogo mugabo biranka baca babwira ati umuntu yahemboze hanyuma rero ukigwaye bagiye kwimba ikinogo wafuye hanyuma rero baca bavuga ati umuntu yahemboze ni ukuvuga nyene rero baguma baca nyene banjana kuri paruwase nyene kujya kane hariya ku Carama nyene rero nahone sinamenye ukuntu nashitseyo hanyuma nahone bibuko nyene rero gushikaho baguma barasenga senga igihe kinini amezi 4 gushikaho umurongozi wahavuga ati amezi 4 yose agwa imyaka 3 mugabo amezi 4 cyane nariyo oye mu byumba muhira nari narahaheze ujya rero bagumiza mu byumba nyene baguma basenga umurongozi niho yaje avuga ati nonewe ko ndagusengera ntokira abandi bakira nibiki shika banje abavuga ati mujane kwa muganga hanyuma murabe ko hari ico batarahindutse mu mutwe ko muvuga ko yagumye arabarabuka murabe ko hari ico mu bwenge ho harataraganye na gatoya hanyuma rero ntivyakunze ko banjana kumpimisha mu mutwe baranjana kwa Buyengero hanyuma baranteramwo amaserumu yaguma adugamwo amaraso gushikaho umuganga aza akabaza none uwo muntu yagwaye ryari shikaho mabukwa mwishura ati uyu yagwaye imyaka ari mu masengesho hanyuma nibo badutumye ko tumuzana hano kwa muganga hanyuma umuganga aravuga ati je ko nguma ndamutera imiti muga nkabona nta gihinduka nimumusubizeyo mutashaka ko mwumujana ku mpanda ubunyene musubize iyo mwamukuye hanyuma cha turagenda twasubira hahandi mu masengesho n'ubundi ntera ndemba hanyuma tuhashitse niho mabuko yaca agenda hanyuma rero atwaye ako kana arakajana aho rero akana urumva ko hari mu 2016 wari waramaze kwibaruka nari namaze kwibaruka umwana agumakura umwana agumakura ko nari namwibarutse 2015 nyine rero umwana aramujanye ntiyamugarukanye hanyuma muga kigenda namukurikiye acambwira ngo we guma ngaho nguma ndamukurikira ngo nakubwiye ngo guma ngaho cyane bazatingira ngo arasubiye muhira kuzana ifungurwa abasenzi bafungura hanyuma rero ntiyamugarukanye hanyuma atamugarukanye gushikaho umurongozi avuga ati kubera naguma mbabara cyane nguma ndira niyumvira wa mwana biri gute hanyuma muramukazanje araduga muhira avuga ati bavuze ko umwana wabo bamujanye upfa bazotora upfa bazohamba ukize batore kubera bari barambiwe kuko bari barambiwe n'imyaka nari ngwaye burya rero niho nababwira ati iyo batuma bampakana kanje hanyuma bisigaye nta ngorane ugire umubabaro w'indwara umubabaro wa mwana abiwanyu barahevye bumva bararetse burya rero niho
ngo zashambwiye ati genda niyo vyakwanka uzogaruka ndaheza ndaduga nshitse mu rugo nyene ndaryama gushikaho ku mugoroba se waza arambaza bite ni sawa ko waje udakize je nari nkumbuye umwana nyene rero biguma ngaho aca arambwira ngo tugende muhira nca ndagenda maze kugenda niho dushitse imbere y'imbuga yambwira ati ndakumbuye kunyugururira sinovugana amezi novugana imyaka twari haciyemwo ayo mezi 5 yose burya rero niho umutima wacuguduka biranka kuko mu masengesho baguma bavuga ati kikwishe kiri mu rugo burya rero ndavuga toya burya rero caraza kugurura ndaraba aho nari nasize imyumbati yeze usanga barayiranduye bateyeho n'iyindi basi burya niho agiye kugura ambwira ati ingo winjire ngiye kwinjira nza numva ikintu kinkubise mu mutwe kugira ngo pa bwenge buca burayoba nca mbona imbere yanje ikinogo ndabona indya z'ubwoko bwose havuyemwo ubugari bw'imyumbati ibigori vyariho ibiharage ibijumbu aho nivyo wabona ivyo nivyo nabona mu bwenge hanyuma mu nyuma yaho nza mbona hepfo hariho abantu bafise nk'udusuka tw'abakera bariko barimba ibintu vy'ibinogonogo hanyuma niho naca mbona haje iminyororo iramboshe ku maboko n'iyindi ngaha ku maguru n'itatu mw'izosi ubwenge buca burayoba nca ndaguma ngaho nyene rero ndaguma ngaho ndagwara baguma batembereza iyo burya rero nza mbona ya minyororo iri kurumva aho nyene ubwenge buca burahita nza mbona ndororotse hanyuma ndashika ahantu turaca muri Tanganyika dushitse mugabo aha ku ruzi rwa Tanganyika nabona umuntu ampaye amagabere y'igihuna ndashira mu ntoki niboje mu kojo navuze amajambo ageze rimwe kabiri gatatu dutererayo tubona uruzi ruriciyemwo kubiri maze harugura yandi hepfo habonetse ibarabara tuguma tugenda hanyuma dushitseyo twarashika ku wa mbere ivyo vyose wabibona kuri mu buzima ivyo nabibona ko ndi nka muzima nyene kuko uri hariyo muri muzima muganga ha kwisi baguma babona yuko umenga uri kiziga hanyuma rero turagenda turarengana uwa mbere uwa kabiri guma tuduga gushika kuri etaje ya 15 hama tuyirenganye dushikira kuri etaje ya 16 no twaca dushikira undi muntu mbona ariko ibinyororo yicaye ku runtu rw'urubuye nyine rero mbona baramuramukeje nawe uramuramutsa nanje ndamuramutsa ko sinabwo menye ko ari setani dushitseko hanyuma rero bishitse ngaho baranshira ngaho nicaye niho bamanza bagakeba inyama ngaha ku kuguru bana barayimuhaye arayereye tanumva bavuze ngo inyama yiwe irarura ndaguma ngaho nshobora subira inyuma burya rero ngumaho nyene nguma nkora kuko ico gihe sinabona wakoriye maze gushika aho twaradugana imizigo tukadugana ibintu abantu badandaza mu masoko ibirato impuzu hanyuma saa sita zo ku mutaga twaca tuja mu masoko tukaca tugenda harya abamama bahetse abana tuhashitse twaca tugana akantu twaguhonda hanyuma ukaca dutora wa mwana we ntiwamenya ko twamutoye mwamukubita ko akantu tukaca dutora umwana ntamenye ko twamutoye hanyuma tukaca tuva nk'ahajya tugahagarara tukaca tukamukurako hanyuma aha tukamukuye kagahiga umwana akabura hanyuma yaza kukubaza uyibaza ngo uri umuntu ukaca uhinduka inka canke akayabu urumva ntiyasubira kumenya ivyari vyaca apfana intonde hanyuma ndabandanya uko nguma ngwara
mu nyuma niho rya gatatu nongera kuva mu mubiri hanyuma aho wapfuye umva wari muhira ugiye mu bindi utazi babona bo muhira bo babona ko ari ikiziga wowe wibereye ahandi uriko urakora none wapfuyeyo gute kugira ngo ugaruke kugira ngo mveyo nagumye nyene aho nguma nkora ndugana imizigo kuko intaye yanje ni nini cyane ntitwobivuga ngo twobimaraho ndiko ndaca ku mayange kuko n'iyindwi yose yohera ibyo mukama yankoreye ni byinshi burya rero niho nahone nahava ndava kandi mu mubiri kandi burya rero aho bogeze ngo bogeje ikiziga nahone basubiye kuja guhamba bakumva ngo uruntu ruhereza hanyuma nkiva mu mubiri iyo umuntu avuye mu mubiri aba arabona iyo ariko araja ari heza ari habi arahabona ni ukuvuga je nkiva mu mubiri naragiye nguma mbandanya ndaca ahantu hari umuriro mwinshi rwose aho ndaharenganye inkuru y'Imana isubira inyuma uwo munsi waba ufise ivyo bintu biguma ukora udugana igihe nambari shetani akuriye inyama wavuye waciye wibona wavuyeyo ukaragaruka mu buzima bw'abantu cyane aho oye ari umaze gushika ni ukuvuga umaze gushikayo haba hariho urumva umushefu nimba mugiye muduganye nk'ibintu uwo mushefu niwe urumva bajana mukaduga hanyuma mukamuvuye ku isi murasubizayo ibindi nyene mugashika aho nyene nta kanya na kamwe mugera muruhuka muguma mukora hanyuma rero ugumukora kanje ku mayange Yezu naramubonye mu bihe bigoye wowe uri mu bibazo no kubwira ko worema Yezu agira neza nanje narakubitwa nkakubitwa ibinyororo aho naba nikoreye ibigunguru bibiri ku mutwe bibiri ngaha kwizosi n'ibindi mpese ku mugongo twasha tugenda nka kujya kwinka hanyuma rero dushitse twoduze tukaduganira abantu amahera twaserukana mu ituwareti kaca dusanga niyo ari tukaca tumuha ama tukaca duca ku kaburi shitse ku kaburi tuba dufise imizi 5 umushefu akavuga amajambo ahejeje yaca avuga ati nakavyuka twigire imva ikaca yiyugurura hanyuma wa muntu akikurayo tukaca bafata bagatera mu rugunira hanyuma ivura ikisubizayo ariko hariya mu maguru urabona ikimenyetso kumengo hari ahantu hanyitse hanyuma rero ivyo byose nguma ndabibamwo nguma nkubitwa nkiyumvira gupfa nkabibura nkiyumvira gukira nkabibura hanyuma tukava ngaho tukagenda niyo hanze twafata akantu k'akazi kakirabura kavuga amajambo kacagwira 1 2 3 kaca mugira kuri aho nyene dushitse ku mabanke twarinjira twakwegamira ikibambazi nk'uko akavuga amajambo hama ikibambazi kitanya tukinjira aramahera tukagabanya hama tukasha dusiga dusinye no kuvuga wowe wasize amahera iryo zina twarishimye waragenda ngo ugiye gutora amahera ukavuga yase wowe yatoye ntiwatoye itariki zinezi urumva rero waca upfana intuntu n'agahenda hanyuma ivyo ndabibamwo twikorera ibiziga twikorera imiziga ukure muri ivyo bintu Yezu nca ndamubona mu gihe kigoye narimwo ndabona ko ndushe naniwe hanyuma aho Yezu yaje kunkura aho hantu nukuvuga nari hageze aho numva ndushe ndatangura kwidodombera Imana ndayibwira ati none kamana hapfa beranda gusa yo bahapfa beranda gusa nanje mama ntiyari gupfa kuko navuga ati yo mama hari yari kuza kantabara kankura hano hantu hanyuma niho naza mbona araza satani aranyereka ibintu ndandaza aranyereka amahera menshi arambwira ati niyo wafuka mukansenga ayo mahera yose azoba gwawe aranyereka intara ati niwafuka mukansenga izi ntara zose zizoba izawe ariko kubwiwanje kuko nari ndushe ndemerewe nari kubikora ariko umukama ntibyakunze hanyuma kugira ngo umukama hankure nagiye mbona ubuje uwo twari twubakanye araje arashitseyo numva ariko aravugana na satani numva ariko atanga izina ry'umwana ndakanguka
ndavuga ati none iri zina si rya wa mwana wanje, numva umutima urase ntangura kurira. Baramuhiga mu gitabo cya mbere barabura, kubera ugiyeyo wandika nka kurya wandika muri komine, uragenda ugasinya. Hanyuma niho bavuga yasubiramwo ati ndavuga ngo ndamubuze. Hanyuma nca mbandanya ndira cyane, nca duhwanya amaso, nawe acararira nanje ndarira. Niho naca ntangura ndatuka umukama, ndamubwira ati none kamukama, kubera iki wemeye k'ikibondo canje kiva mu mubiri nanje nkikiri mwaya magorwa. Ndamutuka ati bavuga uri Imana, ntabwo uri Imana, kuko yo buri Imana wari kuza ukankora hano hantu, nanje ukaza Satani ukamunyaka. Bavuga niwe wavuye mu ijuru ukamanuka ukakifunguruzo Satani, ntabwo ari wowe wazimwatse, kuko yize umwaka nanje wari kuza ukamunyaka ndetse ukankora hano hantu. Ndagaruka ku muvyeyi Bikira Mariya, ndamubwira ati bavuga uri umuvyeyi w'abavyeyi n'abana. Iyo wari umuvyeyi w'abavyeyi n'abana wari kumvugira ku mwana wawe Yezu agaheza akankora hano hantu. Ndarindira ko mpfa ndabura, ndarindira ko nkira ndabura. Hanyuma amasaha yo kunkubita yarageze, kuko nakubitwa ibinyororo. Niho hageraho mvuga ati basi jewe Imana nayitutse, yanse kunkiza, yanse no kunyica. Ca ndagaruka nongera kubwira umuvyeyi Bikira Mariya, ati Bikira Mariya mawe, ibuka ko nari umushone sitati, naduga imisozi n'iyindi nja kuvuga ubutumwa, uheze umvugire ku mwana wawe Yezu, niyo yankora hano hantu nzoheza nsubire ndagukorere. Nongere nduga imisozi n'iyindi nja kuvuga ubutumwa. Ca ndagaruka kwa Yezu, ndamubwira ati Yezu, ibuka ko nari umuririmbyi, wibuke n'umunsi naririmbye n'umunsi umwe ugashima, uheze unkora hano hantu nzosubira ndakuririmbire. Aho hose ndarindira ko mpfa ndabura, ndarindira ko nkora ndabura. Niho navuga ati rero ko ya masaha ageze yo kukubitwa, ubu sisubira kwemera ko bankubita. Niyo baza bagiseruka nca ntarika ibiganza ati ndemeye Satani ndagukorere. Kwa Satani wemeye kumukorera, ntasubira kwirirwa aragukubita, nawe aca kwatirwa korera, nawe ukacuza urakoresha abandi. Rero muri ako kanya nyene niho haca haza umuyaga mwinshi cyane, urahuhuta turahundagara. Niho naza numva ijwi rimpamagara ati Jane, Jane. Nditaba, ndaramuye amaso, mbona n'abantu batatu bambaye impuzu zera, uri hagati yarafise igitabo kizinguruye. Mugabo ndavye hejuru nkumva imicanga mu maso. Hanyuma ndarongera arahamagara rya gatatu, nguma nitaba. Niho nabona ndiko ndaduga ku kaesakariye, nduga ndabashikiriye imbere, baca banca mu maso baragenda. Hanyuma ca ndaguma ngaho ndakanuruka umugabo, numva imicanga mu maso, nongera ndasinzira. Ubwo nyene nza numva ijwi rimbwiye ngo haguruka. Hanyuma nza numva ubwo nyene umumama aje arampamagaye ati Jane, Jane haguruka. Aca arambwira ati haguruka utembere ngaho oye, tuca ugira amaso ku uyu uduze, bwiza aho wosinziriye uca wongera uduze. Hanyuma ndabigira, kuko kare sinagenda, sinivyura, sinicara, nagumirirwa aho nyene ndyamye, bangaburirira aho nyene. Nukuja ku mwanda mukuru nibo bamenye iyo banjana. Sinamenya ngo ndaha, sinamenya ngo wambaye ukunda kumva mwijwi gusa, kimwe gusa kandi kubwenge niko kumva. Narakumva mwijwi, mwe munazo zaca mu matwi. Hanyuma arambwira ati bangaho ukikame hariya. Ca ndakikama. Hama ndushe nkahagarara, kuko bari bamenyereye bagenda bamfashe, bakibaza ngo ngiye gutemba, bakagira ngo bage kunsama akabona ndahagaze. Nyene rero ncasohoka ahantu hameze nko kuja mu kigo, ndahagarara nditegereza, mbona ibintu mengo siko nahora ndabibona. Niho nabona umubibi nyene aje yikoreye, nkamubona n'akantu gatoyi nyene, mbona yagiye, nca ndagendayo. Ca mbona agiye kugaburira inka, inka yoyo sinayoberwa kuko niyo nakwihinduramwo. Hanyuma ndayibonye, nza numva ijwi rimbwiye ngo genda utore ijambo ry'Imana muri Matayo 5,
Yezu yerekana abahiriwe abaribo nca ndagenda ngiye nca ndayitora nzinguriye rimwe nca ntora hahandi nyene nca mpabwa n'indirimbo ivuga ngo ndakunda gusenga kuko nabonye inyungu yabyo nari mu bibazo Yezu aranyishura nguma ndamusenga nari ndamerewe cane imitwaro yanje yarayindemuruye naragwaye ingwara yarananiye n'abahinga barampebuje bambwira yuko ngiye gupfa nguma ndamusenga nari ndamerewe uko kose noneho raba yarabindemuruye hanyuma nje ndavuga ati Mana urakoze ya mibabaro ya mizigo nakwikorera bya bigunguru nakwikorera ni wowe ubinkijije nongera mpabwa indirimbo ngo Mariya akunda uwo ari we wese ntawazigeze akoze isoni hanyuma nje ndavuga ati Mukama Yezu ndagukengurukiye ko wewe unkijije hanyuma ndagomba unyugurura umunwa kugira ngo ndaguhaye ibyo wankoreye abatarakumenya ndababwira urukundo ukora ndabereke ukuntu ukiza umuntu hanyuma abahinduka bahinduka bemera bemere hanyuma niho haheze indwi Umukama yanyugurura umunwa ndavuga ati Mukama ko bikoze nanje nzo kuvuga mu batarakumenya yuko uri Yezu akiza kandi uri Yezu atanga amahoro hanyuma ico notumirira umuntu wese yumva arushe kandi aremerewe jewe nanje nababajwe iyo myaka 3 noshinga intahe ntibyoheraho nciye ku mayange mvunagura ibyo Yezu yangiriye ni byinshi wewe urushe nawe uremerewe aho nyene unaniriwe niho Yezu aje kugutabarira nturambirwe ngo ko nasenze ntarishurwa bamaze aho honye unaniriwe niho Yezu aje kugutabarira jewe nati bantembereje mu byumba 6 byose ariko aho hose sinakize baca bangarukana muri ekereziya mu giteramo c'abaremesha abagwayi niho nabohokeye nari maze imyaka 3 yose mbabazwa nkubitwa nikorera ibizigo nikorera imizigo ariko aho hose nahabonye ukuboko k'Umukama nawe wumva urushe kandi uremerewe wizera iyo Mana yitwa Ntihemuka nanje ntiyampemukiye aho banapfa bakimba ibinogo ariko Umukama ntiyabyemeye habikahambamwe uwundi aho nabandushe ndemerewe ariko imiruho yanje Yezu yayihinduye akanyamuneza niho nawe no gutumirira kugira ngo yizere ntizoguhemukira nari nshonje yarangaburiye nari nyotewe irampa amazi y'ubuzima gushika nuno munsi ndakenguruka ntanguye umwaka ugira 7 ntabawe nababajwe imyaka 3 ariko ndose agahimbare k'imyaka 7 nta kintu kikintera ubwoba ugiye muri Yezu hahoronkera amahoro ugiye muri Yezu hahoronkera urukiza nawe wumva ingwara yawe yananiranye nuyibwire Yezu Yezu ni watanga amahoro nanje abaganga bari barananiwe ndetse nahabonye ukuboko k'Umukama nawe nubibwire Yezu isaha n'umwanya yashiteguye uzobona gushikako Imana ibane namwe amen mbega nsubi inyuma gatonyi hariho bavuga ko wavuze ko wari wafuye bakagenda bagashika aho utubwira neza ngene wavyumvise gute barabikubwiye cyane jewe aho oye bagira ngo barahamvye burya iyo umuntu avuye mu mubiri bahambika ibiribiri umutima wo ugumugenda niho haho naguma umutima ugenda hama nkatangwa nkashika ahantu hari umuriro mwinshi nkashika ahantu hariho mu mutima mu nkashika ahantu bavuga n'amarozari menshi nkashika ahantu mu mutima mu purgatori hama ndaharenganye niho nashika ahantu ho imitima y'abakoze neza kuvuga abasigaye ku isi baguma bagusengera bo isi bo urumva bo bangira baguma basenga urumva bari babonye kaho napfuye ni nkuko ubona ko umuntu yapfuye hanyuma nguma ndengana none ashika ku muryango w'irembo ry'ijuru nkabona ufise ifunguruzo
hanyuma niho nabona tujya twana bati burinda turi inyuma y'umuryango w'irembo ry'ijuru dufise imiti. Hanyuma niho umumarayika yambwira ati aboye niba abandi batibuka bati burinda. Hanyuma aho umukama igihe azoducira imanza bazoza babwire ari nyina titora ibyawe nigire, hama nawe uzosigara uraburana n'umukama kubaza ati mbega umugisha naguhaye uri hehe. Hanyuma rero niho naza numva ijwi rimbwiye ngo subira inyuma utunganye. Rero kubw'iwanje ntibyari gukunda ko nosubira inyuma, ariko nagiye gukebuka nasubiye ku isi. Niho naca nsubira mu mibabaro nyene nguma nkubitwa, niho haho rero. Hanyuma ibyo kuvuga ko bimba ikinogo, urumva ngo bagenda bakimba ikinogo, hajya bagiye koza ikiziga bakaca bumva uruntu ruhiriza bakaca bareka. Ibyo rero byo kumva uruntu ruhiriza n'ukuntu boza ikiziga byo babimbwiye nakize, mugaje we narabona iyo nariko ndaja ukuntu bimbye ikinogo, ukuntu baza kugira ngo bagiye koza ikiziga bakumva uruntu ruhiriza, ibyo babimbwira ari uko nakize. Mugaje we narabona iyo ndiko ndaja kari heza no kari habi. Yego. Bakunzi ba Tubiyage Media, muruvyumvise yuko Yezu aradukunda, Imana iradukunda, Imana igufise ko umugambi, yaba wewe yaba jewe, yaba uri mu bibazo bitandukanye bikuru na bitonyi, Imana iragukunda kandi Imana yama igufise ko ijisho. Rero yizere, ni kuri iyi ntahe twashatse ko dusangira kugira ngo nawe ugire icyo wungutse. Kumbure ushobora kuba uzi mugenzi wawe nawe ari mu bibazo nk'ibi, urayimusangiza. Kumbure ashobora kurema, kumbure Imana ishobora kumugarukiraho aho nyene biciye muri ino ntahe. None wewe uracakwemera umukama? Nimba umwemera gumumwemera, twirinde rero abatuyovya kugira ngo tugume mu buntu bw'Imana. Imana rero ibahe umugisha kubona mwashoboye gukurikirana ikino kiyago twagiraniye na Jane. Asubire abidondore Jane, ubibwire neza amazina, hanyuma ubabwire akajambo kanyu kugira turangize kino kiganiro. Amazina kanje nitwa Nduwimana Jane. Akajambo kanyuma no batekerera nuko wokwizera Yezu ukamugira nk'umwami n'umukiza wa mu bugingo bwawe, mu bibazo urimwo, mu ngorane urimwo, ubandanye utabaza Yezu na Bikira Mariya. Bikira Mariya kuvuge ku mwana wiwe Yezu, Yezu nawe aheza yagutabare. Abazokuyobya ngo Yezu sumukiza, uramubwira ati Yezu arakiza kandi Yezu niwe atanga amahoro, kuko nanje namubonye mu buzima bwanje, ikiganza ciwe narakibonye. Iyo ntahamubona nari uwo gupfa, nari uwo gutabwa, ariko kubera amaraso ya Yezu niyo yancunguye. Nawe ndakubwire ngo numwizere, ntazokwigera guhemukira, kuko nanje atigeze ampemukira. Mu misi yose uzoba mu buzima bwawe, wakire Yezu nk'umwami mu buzima bwawe. Imana iheze ibahezagire. Urateramisha n'ukuri, Tubiyage Media ushikiriza ukuri, haba icubahiro haba iteka. Tubiyage Media uri umushinge w'igihugu ku mbuga ngurukana bumenyi. Kristo umwe nabwiye kubera twasabye iminota mikeyi, byari byinshi nabonye mu myaka 3 n'ibyari bike. Abantu baraja kurangura, hanyuma bakadandaza ku isi, mukababona, ukabona turyaye ni naka. Hanyuma abandi mukabaduganira imizigo, ari birato, ari impuzu, ari bidudu, mukadugana mugashikana mukaja mwigira. Hanyuma wewe ushima Imana kuba ukiri muri Yezu, nukuvuga muragendana nyene, ukabona kari abantu mugakorana imirimo. Nukuvuga utagiye ngo babone ntabwo uzigera ubamenya. Narabonyeyo benshi, nukuvuga njambayo nihaye ingingo kare, narabona abantu bubatse amazu meza meza nkayaharamira ngo abandi barakize. Muga kuva ico gihe naciye nihingingo, kuko bamwe barayakura mu nguvu zabo, abandi ugasanga bagiye kuyakura nyene iyo kwa shetani. Nukuvuga rero umwe wese ahagarara kwizamu ryiwe,
burya turiko turagana ntuzomenya ngo urya ngo niyari canke siyakorera utamwiboneye ntibikunda mugabo abantu benshi batwawe n'amatungo abantu benshi baragurisha babo kugira ngo baronke amatungo rero ico notumirira inshuti abavukanye nkanje nuko bobumbwa n'ivyo bafise bakareka kwirukira amatunga y'akanya gatoyi kuko itunga ukuye kwa shetani ni ry'akanya gatoyi nariko itunga rivuye ku Mana ryoryo ntigigera rihera hariho abaja kurangurayo ibyo by'impuzi birato abakurayo amahera bakubakira y'amazu abakurayo amadepo badandaza umva umwe wese ico ashatse mugabo itunga nk'iryo ni ry'umuvumo rimara akanya gatoyi kuko muvugana ikiringo giheze uca usubira ugakena hanyuma rero hariho benshi namenyeyo hanyuma kandi nabo bakamenya ni ukuvuga icyo bakora icyo nshimira Imana ni uko bamwe ubu bambona bakabona ibyo umukama yankoreye kandi babona aho narindi kuntu nari mbabajwe ndushe ndemerewe hanyuma rero niko kuca ndababwira ati uwo kwiyumvira kuja gutanga uwiwe canke kuja kurondera amaronko mu buryo nk'ubwo ko yobiheba hama agakurikira umukama utanga amahoro ni Yezu kandi itunga rivuye ku Mana niryo tunga rikuru tumve ko tutoharanira amatunga ngaha kw'isi twoyasiga ariko twoharanira ubweranda bwa misi yose ko gakoni k'urugendo kazodushikana mw'ijuru Imana ibane namwe amen dusabe rero umushitsi wacu adusengere mwisengesho rigufi hanyuma namwe tubasabe kuza kugira like canke kwemera canke gusangiza buno butumwa abandi kugira ngo ubutumwa bw'Imana canke gushishikara bufasha abandi isengesho ritonyi kugira turagize kino kiganiro kw'izina rya Data na Mwana na Mutima Mweranda amen urakoze mukama Yesu wewe wamutuba hafi mu bihe bigoye tuba turimwo turagukengurukiye mukama Yesu kukanya kose tugiye kutwamaze hano ubandanye uhezagira abumvise iki gishinga ntahe y'ibyiza wankoreye kugira ngo nabo bumve kwiyakira mu buzima bwabo mukama Yesu ubandanye ubaremesha nkuko nanje wandemesheje ubandanye ubaba hafi nkuko nanje wambaye hafi ubandanye ubarungikira mutima mweranda kugira ngo abayobore mu bibazo barimwo kugira ngo bagwane banesha mukama Yesu ubane n'umwe wese mu bari hano ubandanye ubana n'umwe wese mu bariko bumviriza iki gishinga nawe wankoreye kuko iyo nta kubona nari uwo gupfa rubi none ndemesha n'abandi bavukanye barushe kandi baremerewe bakwizere ko uri umwami n'umukiza mu bugingo bwabo iminsi yose babayeho uzobane nabo muvyeyi Bikira Mariya ubandanye ubasamira ku mwana wawe Yezu kugira ngo ibyo bakenye n'ibyo bakenesheje babironke none se mukama ntitwosaba ngo twosarara kuko wavuze ngo nimusabe muzoronka muguzo muzokugururirwa ico dusabye nuko abarushe baremerewe ko wabaronsa amahoro ukabagira neza nkuko wangiriye neza tubisabishije Yezu Kristo mukama wacu amen kw'izina rya Data na Mwana na Mutima Mweranda amen